umukuru w'inama nshingamateka yakiriye mu biro iwe mufasoni Veronique Kabongo asanzwe rero aserukira ibanki y'isi yose mu Burundi. Muti none urugendo rwiwe rwari mwiki? Alexis Badian ndayihimbaze bahejeje umubonano yahavuye ayagira amenyesha makuru icyagenza uyu mufasoni, tumwumvirize. Nyakubahwa cyane ari kumwe nabo bafashanije kurongora inama nshingamateka y'u Burundi bahejeje kwakira hano ubusanzwe aserukira ibanki y'isi yose hano mu Burundi. Uyu rero ni mushasha amaze amezi 2 gusa mbere yakuje no munsi ko yashitse mu Burundi igenekezo rya mbere ukwezi kw'icumi uwo mwaka. Akaba rero ari mushasha muri ayo mabanga yo guserukira yo guhagararira ibanki y'isi yose ngaha mu Burundi. Hanyuma bwa rugambere rero aje hano muri amashingamateka muri iyo misi amaze hano kugira ngo yimenyekanishe ubwa mbere n'aba bahagarariye urwego ruserukira abenegihugu b'Abarundi. Hanyuma yaraje rero kugira ngo ababwire icyo twokwita agenda cyangwa urutonde rw'imigambi ibanki y'isi yose itekanya kurangura hano mu Burundi. Aha akaba yaramenyesheje ko hari ibiza mbere biko birarangurwa icyo yise les projets actifs, cyane cyane nk'ibijyanye no guteza imbere umukenyezi mu bisata bitandukanye, aho mbere imigambi yaje ashikiriza nyakubahwa cyane n'abarongoye kubifadikanije kurongora inama nshingamateka bayishimye. Nyakubahwa cyane mbere akaba yavuze ko ibanki y'isi yose by'ukuri ikorana n'u Burundi neza, kuko ni no gufashanya kwatanguye kera cyane mu mwaka w'1957. Urumva ko imyaka itari mike. Hanyuma rero imigambi yose yashikirije bagiye kurangurira hano bayikunze cyane, kuko bigaragara neza yuko ari imigambi ifise guteza imbere ibisata bitandukanye, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata by'indero n'inyigisho. Hamwe rero n'iki nicyo bashimikira ko cyane bigaragara aje guteza imbere umukenyezi, na cyane cyane wa mukenyezi mwirimizi cyangwa uriya mukenyezi wo hagati mu gihugu. Aha rero bakaba bavuga ko bakaba bamenyesheje ko kuri we ubwa mbere yifuza ko hoba gukurikirana neza ibikorwa cyangwa imigambi ibanki nkuru y'isi yose ibiri kirarangurira hano mu gihugu, kugira ngo mbere habe gukora cyane no kongereza, kandi ku buryo mu mwaka uza hari imbere na amafaranga ibanki nkuru y'isi yose yabona gutegekanya ku Burundi yoshobora kongerezwa. Ariko kandi mu gukurikirana iyo migambi ingene ishirwa mu ngiro, kugira ngo ntihagire amafaranga yoba ibanki nkuru y'isi yose yaratanze yohava asubizwa inyuma ngo ntiyakoreshejwe. Aha rero bakaba bavuze kandi ko muri iyo migambi harimo ibijyanye n'impinyanyuro yofasha umukenyezi, na cyane cyane muri bya bindi byo gukinjika, hakaboneka ubundi buryo mu migambi mishasha byoza ifasha umukenyezi mwirimizi kubavanura na bya bindi byo kwirwa yiruka kurondera udukwi, ariko hakaba umugambi ushobora kubafasha kugira ngo batere imbere. Hari novuga ko ari nk'ibyo bisanzwe byavuzwe, kuko muri iyo migambi biragaragara neza yuko azananye ishaka kabisa kugira ngo ibikorwa byose birangurwa na banki nkuru y'isi yose y'isi yose birangurwe atakanenge kagaragaye. Et nous sommes le 2 décembre, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc un engagement robuste pour le Burundi et ses populations, un investissement dans le capital humain, l'autonomisation économique des femmes et la résilience économique. La Banque mondiale reste un partenaire du Burundi. Merci. Merci. Merci beaucoup.